aha ni kwa Miss amakuru ngo barahukanye amakuru ngo sivyo jewe narabwiwe ngo bwa bundi ibi bintu sivyo tugira uko tubigenza uko tubigarukanire uko rero je ndaje rero mbone réel eske kuko nibahukanye kuko ari umuntu yanyandikiye message mu gitondo abwira ati kaka Amisi na Jojo kumengo sivyo ndavuga ati unanileta zingine stress tena ndavuga ati bon solution ndayifise reka nshike mu rugo kwa Miss ndabingene biza ku panafungwa harugaye kaka ibi nivyo nanke ama surprise kenshi ibi bintu ikuba witeze andodoye bica bipfa Jojo mu kamera ngari mu gikoni kabisa Jojo surprise ma yaranje mu kamera nakubone bakunzi bakoresha muri media mumeze fresh muri bon Jojo mama vipi Jojo intebe kwimeze uko Jojo erega mvuye kukurondera iwanyu ndakubura chasangurga nibi Jojo bitoya ko ningilia maisha Weno eruka ngawe meruka ngaha ariko Jojo ibihuha je vyangwiriranye hari bariko barantuka ngo we ngo watamitswa amajambo Jojo natamitswa ibiki ngo natamitswa amajambo ngo avuna kuja niko zangu ndiko ndateka ni wananteguje ngo nikubite ni fresh Jojo je mbona uberewe agasuko nikaracuya numusiti bakunzi bakoresha amameti uyu ni Jojo murabona ko tumusanze ko muhana Jojo ibihuha vyabandanije bigwira none gamana yaje ni mwanya wabo reka bavuge erega Jojo niba bavuga ariko jewe nakoze ikiganiro ntanga umuco mushikiriza umuco neza ati sivyo ndiko ndasati none warugarutse rero urabe ko ujya munsi nari kujya munsi peut-être amise cyo kuvuga ati Jojo rega kanyanyaye ingo tuba frappe gatoyi basunyorohereze jewe ni abantu bamveko urumva kugira bigende neza ariko Jojo bimeze neza mu rugo none n'amahoro menshi none usanze ego ujya munsi basi nibyo twapanze ubu naho nibyo twapanze je na oya vraiment sivyo twapanze none kandi nahaswe no umva nabuze ya misi unari nshaka ndabasange munsi ariko wowe uri ngaha c'est bien baravuye mu ihuriro TV Nimo publier ati fambaragiye yagiye bugende canke vyagenze kuko wewe ntushobora kumbwira ngo vyo ngo biraboya ndabonye igitogwa ngiki nubwo nambaye amarori urumva ntushobora kumbwira ngo ivyo bibaze ngo CEO wiwe kuko CEO ni we Amisi ni wewe famba kuki famba yavuye mu ihuriro TV biko birabashikira muri ibi bihe ni satani canke ni entertainment mu kuryosha entertainment mana je nababipanze gusa ico nababwira co vraiment bapanga ivyo wabo barekeje kuza baranshyiramwo mboko ni nko kwatura nabi abiheba nabi sawa waratanze ubutumwa ati ivyo bintu bigende gute kandi n'uyo muntu nyine yabikoze naramwandikiye inbox arabinda mbwe ati ivyo bintu nagize si vyiza aca kwishura yanyishe nyine abone ngo nibisanzwe yanyishura nyine ibintu bidafaditse akubwiye ati ni entertainment no kuryosha entertainment oya ntavyo kuryosha ari bintu atari byo kuryosha man ari jewe nabishatse sawa ariko mu gihe atari jewe nabishatse urumva si vyiza Amisi ntari mu mutima wawe umuntu ashobora kuyiplanta ukaza gusanga ni systeme yakozwe nkuko wewe ukikoresha systeme ku muntu ati bizogenda yaba ari systeme yakozwe nitwari gutanga kijya kiganiro urabona ko Amisi yabivuze arakaye
yarashavuye urazi Hamisi kadakunda n'ibiganiro ntakunze no ariko urinze umubona imbere ya kamera nuko ico kintu kiba camutsitaje yes sawantu bakunzi batugesho bakunzi basuto cyangwa Mr Vuguta vyumye bakunzi bantu bamwanyizeye muravuga ati twebwe kweri koresha umwanya tuzokugwa inyuma kuko wewe ni uduhereza exclusive interview amakuru ameze neza cyane ari mu muco kandi ari ku mwanya ameze neza cyane ndiko nerekeza ko Hamisi kwihuriro TV bivanye n'amakuru yari karavugwa muri no minsi heze n'amakuru nabashikirije kwihuriro TV nyene reka nshikeyo ndabe kuko attention ibintu byo kuyaga ngo twicare tuyage babitandukanye na surprise naho ibitandukaniye na gato n'ikintu muba mwicaye mukayaga ati dukora iki tuyaguko ngomba mushikiriza ibi kuko ari nko muririmbye ashobora gusora indirimbo akakurondera ati nkoresha ikiganiro namamaza indirimbo yanje hariho n'umukinyi w'ireresi yo kubwira ati uraza tuyage about ireresi ndiko ndakina rero surprise nayo usanga ibintu uko utabuvyiteze aha ni kwa Hamisi amakuru ngo barahukanye amakuru ngo sivyo jewe narabwiwe ngo bwa bundi ibi bintu sivyo tugira uko tubigenza uko tubigarukanire uko rero je ndaje rero mbone réel eske kuko nibahukanye kuko ari umuntu yanyandikiye message mu gitondo ambwira ati kaka Hamisi na Jojo kumengo sivyo ndavuga ati unanileta zingine stress tena ndavuga ati bon solution ndayifise reka nshike mu rugo kwa Hamisi ndabingene biza ku panafungwa harugaye kaka ibi nivyo nanke ama surprise kenshi ibi bintu iyo kuba witeze handodoye bica bipfa kudodora ariye hose kano safi peti yangu meze neza niho bari kwa Hamisi si hari mbwa Jojo ni hari Jojo banga Jojo abanyene n'umuhira kwa Jojo na Hamisi Aza nta kibazo nabaje uranze ego je ndivuga utavyumva kiza kamera Jojo mu kamera ngari mu gikoni kabisa Jeko surprise ma yaranje mu kamera takuna kubone bakunzi bakoresha media mumeze fresh muri bon Jojo mama vipi Jojo intebe kwimeze uko Jojo erega mvuye kukurondera iwanyu ndakubura chasanga gabi nibiki brem nibiki Jojo bitoya ko niingilia maisha Weno eruka ngawe Meruka ngaha ariko Jojo ibihuha je vyangwiriranye hari bariko barantuka ngo we ngo watamitswa amajambo Jojo natamitswa ibiki ngo natamitswa amajambo ngo ivyo mvuga kuja niko zangu ndiko ndateka ni wananteguje ngo nikubita ni fresh Jojo je mbona uberewe agasuko nikaracuya akayacuya kangari bien none wano heruka ngaho ushaka iki kandi kimya uyu ni king we king ntaravuga akirabura uto ntaravuga king Jojo oya ntaravuga neza Jojo butwara abaye abagenzi nagusabye ikigongwe nzokoza kuri bonana ingo tuyage twicara habona tuyage
tuongee Jojo. Koresha mwana. Tuongee. Sitaki nisemeshe maneno mengi. Sutwa. Chawa. Vuguta. Tuongee Jojo. Tuichane. Nibiharage. Nisombe. Imara. Chari mabisi kwe. Tuyagire sha Jojo rega Jojo. We nukuri kwimana mbe amisi ngo si hari. Umusige mufite umusiti hari igipeti. Hari igipeti cyanyugururiye umuryango. Ni umusiti numuki. Numusiti. Bakunzi bakoresha amameti. Uyu ni Jojo, murabona ko tumusanze kumuhana. Jojo, ibihuha byabandanije bigwira. None gamana yanje ni mwanya wabo reka bavuge. Erega Jojo niba bavuga ariko jewe nakoze ikiganiro ntanga umuco mushikiriza umuco neza ati sivyo. Ndiko ndasati. None warugarutse rero urabe ko ujya muzi narinje kujya munsi peut-être amise cyo kuvuga ati Jojo rega kanyanyayi. Ingo tuba frappe gatoyi basunyorohereze jewe ni abantu bamveko urumva kugira bigende neza ariko Jojo bimeze neza mu rugo none n'amahoro menshi none usanze yego ujya musi basi nibyo twapanze ubu naho nibyo twapanze je na oya vraiment sivyo twapanze none kandi nahatswe no umva nabuze ya misi unari nshaka ndabasange musi ariko wowe uri ngaha c'est bien Jojo ikimenyamenya hari uwanyandike message ambwira ati erega mani wewe bariko baraguhenda Jojo uraherutse kubona sinema yiwe aho bibera bayiposta kuri ya post yiwe ya konte yiwe ya Jojo we kwanza mperutse uderutse ibintu byo kuvumbura umebirudi atena Jojo nukuri ko Imana jewe nemeye mvuga ati je kasubire mvumbure kuko ibi bintu je ndabona umengo bingeza ahantu kuko ntavumbuye nzosubira kandi bavuga ati mwarabiyaze kuko ujya munsi amisi yarambwiye ati hari message dushaka gutanga y'ibintu biriko biratuvugwa ko bariko baraduteza urubwa abantu bariko baduteza urubwa rero kuri mu bitogwa byinshi y'umuceri canke urumva rero Jojo je nimba navumbuye kweri ndasavye pardon mbabarira sivyo ariko surprise umwanya umwe ni nziza kuko nkuba abantu baramenya ukuri kurenze kwiyongereye kuvyo mwabashikirije aho bibereye mwayihagaritse kubera iki nenda kubaze koresha umwanya je nzi ko amazi imisi mu bitaro ngwajije umwana ntiyamaze n'iseme mu bitaro none nimwayibonye ku master erega master tege abantu biyumva ko ari kwisabira ko umwana wanje ari mu bitaro pe ega Jojo abantu muri entertainment ibintu byose mugira bibaza ngo ni kiki oya nta makiki ngaho yarakizeho ho mwana ndacari ku miti gusuba ni sawa n'imitende King ubwo si vya bintu mwamukinisha amasinema atarageraga Jojo none nibyo byo tuvagwara bibasanza gwaye bari basando ntangwara batoye gusangira nibi vyamenyo by'abana canke n'isumu aya nta sumwana wanje bisi niyo natanguye kumupimi Jojo oui ndasuye kandi ndakubaza kandi imbere yuko tuyaga neza about ururugo rwanyu Jojo urugo rwanyu ruriko ruravugwa cyane gose cyane muri no misi kandi rukavugwa mu nkuru umwe mushikiriza neza natwe ivyo tubonesha amaso yacu ko ari inkuru z'ububeshi none basubura byemeye je nawe jewe vraiment amakenga nari mfise cameraman niwe yaje arambwira ati mani reka gutakaza umwanya w'ubusa bajya abantu barabana n'ivya sérieux ndavuga ati mani je ndishigwa rumenetse ntegerezwa kwibonera mani Jojo nkamusangaho wanashima cansohoka cantaha none ariko rero nuko mfise n'ibindi bintu no kubaza Jojo nk'ibya okay Famba aravuye mu ihuriro TV ntimupibiri ati Famba aragiye yagiye bugende canke ivyagenze kuko wewe ntushobora kumbwira ngo vyo ngo biraboya ndabonye igitogwa ngiki nubwo nambaye amarori urumva ntushobora kumbwira ngo ivyo bibaze ngo CEO wiwe kuko CEO ni we amisi ni wewe Famba kuki Famba yavuye mu ihuriro TV nubu nyene ndamuhamagara Famba ari mu ihuriro TV ntigeze ava mu ihuriro TV kandi agiye naho nyene n'uburenganzira bwiwe ariko Famba ari mu ihuriro TV kandi nta mpamvu yo kubiguhisha mwari mubizi yuko agiye gukora muri waka abo mu presenter muri waka igafamba rikakora muri waka vya vrai mbo jewe gamana yanje sinzi ibyo bumvikanye na manager wa Misi yo mpamvu je vraiment ivyo vyizaho bibaza Misi ariko Misi ni wewe
Amisi ni jewe ariko bo nukuri ivyo byo muri waka sinari bwabibona ngira ni kwa sinzi yari mu presence na famba ya araga video postinze akesa mu presenta muri anniversaire none urazi ko waka yiherutse kugira anniversaire y'imyaka 4 ibayeho umuvyeyi we yandi ma TV online naravyumvise ni wavyumvise ko umuvyeyi yandi ma TV akwize imyaka umuvyeyi we yandi maki yandi ma TV maniri hanga bikubega umucyo ngino muragipinga ajeje ako kantu si keza kantu siko niko kabi niko kabi kuri wowe umuvyeyi yandi ma TV nini umuvyeyi yandi ma TV na urabizi nene nuco ugenda nukurikirana ibintu bya YouTube none umuvyeyi yandi ma TV ni ya umuvyeyi je umuvyeyi wandi ma TV je mfata ko ari waka niyonze wera ari boss wawe wakera kwera yari boss wanje wakera wewe ninde nta numwe mvuze ariko ndibaza ari yizi ari hose Jojo mu bintu ukunze gusenga cyane urakunze gusengera urugo rwawe of course none wobaho udasengera urugo rwawe ibi bintu biriko birabashikira muri ibi bihe ni satani canke ni entertainment mu kuryosha entertainment mana je nababipanze gusa ico nababwira co vraiment bapanga ivy'iwabo barekeje kuza baranshyiramwo mboko ni nko kubatura nabi kubatura nabi sawa waratanze ubutumwa ati ivyo bintu bigende gute kandi n'uyo muntu nyine yabikoze naramwandikiye inbox arabinda ambwira ati ivyo bintu nagize si vyiza aca kwishura yanyishe nyine abone ngo nibisanzwe yanyishura nyine ibintu bidafaditse akubwira ati ni entertainment no kuryosha entertainment oya ntavyo kuryosha ari ibintu atari byo kuryosha man ari jewe nabishatse sawa ariko mu gihe atari jewe nabishatse urumva si vyiza nk'umunsi n'umunsi uzoza usanga Jojo canke twe turiko turakurikirana ibi bintu hafi tukazosanga umwe muri mwebwe hagati ya Amisi na Jojo hariho wigeze gutuma ujya muntu nyene ati kora aka kantu tuzoce dufata iki twebwe turiko turabikurikirana ibi bintu nzoce muvyemera ahubwo tuzobahe nama uyo muntu yavuga ko ari twe twabimutunga bikagaragara neza yuko umwe muri mwebwe kuko wewe nturi mu mutima wa Amisi Amisi ntari mu mutima wawe umuntu ashobora kuyiplanta ukaza gusanga ni systeme yakozwe nkuko wewe ukikoresha systeme ku muntu ati bizogenda uko yaba ari systeme yakozwe ni twari gutanga kijya kiganiro urabona ko Amisi yabize arakaye yarashavuye rajya Amisi kadakunda nibiganiro ntakunze no ariko uri nzu umubona imbere ya kamera nuko ico kintu kibaca mutsitaje Jojo uyu mwuga dukora uragoye cyane uradusaba ingufu nyinshi cyane ukadusaba creation nyinshi cyane zituma dukora ibintu gasanga nkuko mwabishikirije twarengereye abantu Jojo ntimushobora gutahura umuntu yuko abari kararondera gafu kurondere ubufu si bibi ariko kurondera ubufu ushaka guca muri famille z'abandi utazenye zibanye si vyiza ariko kurondera ubufu ni vyiza kurondera ubufu ni vyiza ariko bamuraba rero aho ubwo bufu rero buva sawa Jojo nta gitutsi kiri mu biganiro twabonye yari amakuru ari karashikirizwa we wansiki ahanini wansiki none atagitutsi watutswe amakuru umuntu adashaka ko agira yaba ndabishaka jeje nayo kumwironderera ariko mu gihe rero yego ndavyumva ariko we nta gitutsi watutswe ngo Jojo ngo kunuku ni watutswe sinatutswe ubize gute ko abafana erega abafana nibo babosi banje bashavuye naye mbabaye mu gihe hirya no hino agumandi kudusako ntivyari yabanezerewe Jojo kame yacika amajambo menshi ariko hari n'abahungu bacu batangura gukoresha kuko bakoronkewe n'abari batanguye kubibebesha ku mugabo wanje ni atari kuri ubwo rero nibamarama niyo mpamvu si byiza guhuruduka ntibatuze batuze n'ubuhe butumwa uhereje abantu biyumvira urugo rwanyu ko rutari
twebwe urugo rwacu tumeze neza ahubwo nibapambane n'ubuzima bwabo twe two dupambana n'ibyashu nabo nibapambane n'iby'iwabo hari akajambo mwarengeje ko katameze neza ngo uwagize bijya bintu burya ngo ntaranarongora mu gihe abenshi bazi yuko afise umugore muri siri ko atamugore afise gajojo ibyonye mbo aramufise ariko ndibaza yuko nk'umuntu yubatse ntihari kugira ibintu nk'abirya ahubwo twaba ari gufuma dutahura umuntu atarubaka ariko nk'umuntu yubatse niyo mpamvu ngira ngo Hamisi yaciye amfata nk'umuntu atubatse kuko ibintu yakoze ntibyo kuri umuntu yubatse umva Hamisi yamufashe nk'umuntu atubatse ariko arazi ko yubatse ubutumwa butoyi kubigeme uzi neza baryohewe wanabonye bari batanguye no kuryoherwa bumvise ayo makuru ubutumwa butoyi ubahereza ubutumwa butoyi ari nk'umukobwa aho yoba yarantwenze umukobwa ntatwenga uwundi nega shaho ntwenze jewe kuzohura n'ibintu birefu imbere yawe nawe ufise ubuzima bwiwe nawe uzogira famiye nawe uzobana n'umugabo ntuz'umugabo muzobana ko azoba ari gikashi cyangwa ari iko ushaka utwenge mugenzi wawe ubwo n'uburofa ahubwo byiza gusa ntibapambane n'ubuzima bwabo hama je bandike hama amahoro kandi abisa n'abanyandikiye bose none koreka ama message nta n'umwe nishuye bwari bwatangwe hariyo n'ubwari bushaka reka nswenda buhe kiki bwa kera nari naribagiye no mu buzima bwanje ko bubaho ariko nanje content ati nanje rero ubu narakuzesha ubu nyosha kuntu kukambwirana nawe nkihorera nkagusengera gusa ku Mana ari bari batanguye kuryoherwa ariko babona abansi ba Jojo Jojo atari banga kandi ntibikira urukurukuru Hamisi nta telefone afise akoresha telefone yawe akoresha telefone yawe abantu bamwandikira wewe ni ubishura cyangwa umuhereza ati mwishuri ari nkabige mubona tuyu no muyigemeye kandi ni mushasha icambere cyo umugabo wanje natogira telefone kwisangira n'ibintu bisanzwe kandi kindi naco waraboneka mbo telefone yiwe iheruka gupfa ariko arafise ntoye akoresha ariko rero akazi niko cagapfa ari nk'umuntu amukeneye dufate nka we ibi bintu byanyu bya YouTube ushaka kumubwira ati hari ikintu cananiye ku mashini unanitumia mie nafuka nampatia anakujibu ndibaza kata ari bisanzwe yego abigeme rero bandika bamwandikira wewe ni ubishura naco ndamena amazi uje bamena amazi kandi babibereye kure none baza ku bo araganira n'abakobwa ariko bivana nyene ibyo muba muko muraganira nayo uzi ko ari umugabo w'abandi afise abana amukaca uzuri bebesha ku mugabo w'abandi ubukeneye iki kiki akabi Hamisi nakabafise kuva mumenyanye umaze kumutora mu ikosa rimwe hari ziba zitakumana k'amahera yego ariko nega si umumarayika ariko dutahure Hamisi yuko Hamisi tuzi ingabo Hamisi ni ingabo Hamisi konye ngabo Hamisi ikosa kunze kugwamo niri ndakutorera basi mu makosa 3 ni mboregwa numushwanyi ni ndaya arakunda abakobwa ukunze kumufata mu makosa ngahe muri ivyo 3 mbo sinavuga ngo n'umutagatifu arakosa ariko muri ivyo byose uvuze nta kirimo nta na kimwe kirimo simboregwa kandi anunzoga oya simboregwa uri kura musiga amavuta ati none imboregwa urayizi imboregwa n'ubu yamaze kuboregwa ujyamye muri ujya muserege hariya ariko nawe ari ku mashini ariko ararondera ubuzima ariko arakora umva ari imboregwa niki kintu umaze kumukorera kiramushavuza Hamisi kireka ari wacu pugiye je nabyo ikana ubukizi ariko so umukuru kavuga ati shanda kosheje bo niyo ngiye gutembera nyene ntayo mubwiye arababara ubikura kuki kujya gutembera utabimubwiye mbo harige bishikamba mbona ati ni nko ngaho ni ibintu bisanzwe nkabona ava yuko mubana mwakundanye igihe kingana iki isiri yacu harura tumaranye imyaka 3 harura re mumaranye imyaka 3 mubana mu nzu mbo tugomba tuyikwize n'ibiri mugomba muyikwize ariko
ntimwakundanye ubwo munsi nyene ntimwakundanye Gitega ngo niho mwatanga gukundana twakundaniye no nta Gitega twabikundanira Gitega ntapfa Gitega Muswati yambwiye yuko mwakundanye Kacamani mugiye kwa Kacamani bajya babimenye kubera kujya kuntu twari dusigaye tuja mu voyage kugira amakorabo niho rero batanguye kubibona nyene raza abantu bakundana ntivyinyegete ntivyihisha niho babibonye umva rero mbo ntibashaka kumenya ati aba bahuriye bobo nivyo biketse ujya munsi bobo nico gihe cabo cyo kubimenya ahubwo ego twari tukiri Muswati yarananyoheye vye mujya munsi yasha ngo ngo bace baja mu hoteli bace bafata imwe ihoteli na Muswati ni isuto yarampaye amakuru vraiment numva ndaryohewe nawe sindo byakwacu neza nakubali sana uyu munsi nyene bace bafyatagurana ati man Kumba tudragana umunsi nyene tudragana umunsi cyo dufyatagurana ngo hari hanakanye oya yarakubeye ujya munsi ngo niho yagutereye inda yo oya urati ituma nabeshe je natwaye inda honyene maze amezi 6 nubatse niyo mpamvu yabeshe bure batanga no kukuvuga yuko utavyara mbo oya ababivuze na batari bazingorane narindi mwe kubera je baguma bampa masumu irya miti rero uyifata ni gake ko bikunda gutwo usaminda niyo ngorane yabaye okay ubukari bwa Miss akaze he kuri Jojo cyane twebwe ico dukunda gupfa nk'ubunye nk'iyo ndabatebeje abakobwa nk'ipodora tugomba tugiye tournage so no kugutuka yego arahanukanye narababara kubera twebwe mu kazi nta burofa nyina bashaka Miss rero akaze he aho gukara uko gukara urazusigura uko gukara ariko hari ukuntu ushaka ati point 4 ya Miss point 4 ya Miss iri he kuri Jojo bo arakarambo aramfuhira niyabonye nk'uduhungu tutangaye kumenye nashamvuge gote nivyo tubaye uratahura paxe point 4 ushaka kuvuga wewe akaze kuri wewe ya Miss umwemerera he ni ryari umwemera uvuga ati Miss kweli mama yangu mbo ndamwemera ico ndamwemera cyambere ni kwinge na protege umuryango wiwe neza Miss nakaze mu gitanda yadakara hoho ndazi ka ivyo washaka katakushira ushaka none kuri kurabincisha hirya nino arakaze sana nimesha machine nimesha ikindi kipindi iki pako batoto je basare ndajeje nimba Miss ari umumesha nkuko n'umugore avyemera kabisa Imana ibahezagire cyane Jojo reka ndagushimire cyane nubwo byaje nka surprise bitanguranye no utifuza ko oya sinarinda biherutse urabizi ariko byabaye ngombwa Jojo byabaye ngombwa kuko abantu babone neza yuko ndakuvumbuye surprise babibone kuko je baranyemerera ku ma surprise kandi je sintera squatter Jesse Musha ni vutu direct Jojo reka ndagushimire cyane King ameze neza ariko ubu ni bon Shaking neza Emmanuel ugo muchori King ndaza kumurabira akantu kwe ndamunani oya nginge nkwereke aha muri uyu mufuko nkozeko hariyo kora wumvirize kora ku mufuko wumva oya nta kibazo oya uyu w'inyuma niwumva mahera oya ni desa rero iyo nkura yo desa ati bakabona desa bavuga ati ukoresha umwana ni screw desa mfuga hereza umwana ndaguhereza 5 rimwe muri rya sakoshi ya cameraman reka ndabashimire cyane mwebwe bantu mwadukurikiranye reka ndabakeze cyane kubona mubanda mudukurikirana mwanda mukurikirana mbonesha kuri yacu ari yo gwanyu koresha umwanya media behind camera ni Pax Alaba ndamushimira cyane ingena duhereza amasanamu vraiment ari ihangana ari kaza kuga kamera gato dukota kameze neza buke ari kwahangana amasanamu akaza ameze neza cyane bye bye Jojo